Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ku munsi w'igenekerezo ya 2022 uyu mwaka wa 2026 aribwo umukuru w'igihugu nyene cyobero Varisito Ndayishimiye azotanguza umwaka w'amatora. No kuvuga ko ico gihe bamwe mu bifuza kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027 bo bari kuriwe gutanga kandidatire zabo mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora seni, hanyuma zikazokwigwa ko bakemererwa canke se ntibemererwe. Bamwe bati ko ese koko Agathon arashobora kuziyamamaza mu mwaka uza w'2027 mu matora y'umukuru w'igihugu. Dusubiye inyuma gato ni mu gihe bizwi yuko iperereza ryoba ryaregeranije amakuru ava mu banyagihugu batandukanye ndetse n'abanyamagambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, no kuvuga abagumya bangabo uyu mugambwe bagahanura Perezida Varisito Ndayishimiye ko aramutse ahiganwe na Agathon ataco umugambwe CNDD-FDD woronka mu matora. Ni mu gihe mu kiganiro n'umumenyesha makuru n'ikinyamakuru Yaga Ndayishimiye yavuze ko Agathon adakenewe muri politike nyamba adashaka kwinjira muri CNDD-FDD. Muti ibi yabivuze gute? Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Yaga Ndayishimiye yaranabajijwe kuri Agathon. Inyishu yatanze nizo tugira dusasangurire hamwe n'abanywanyi b'urubuga rwacu. Urubuga rwacu ruzokora rudahengeshanya gushika abarundi bamenye gutegera neza insobanuro y'amajambo akoreshwa n'abanyepolitike. Gusa imbere ko tubigarukamwo neza tuvyinjiramwo neza, reka tubanze tubabwire ko mu mwaka wa 2025 hari kwigenekerezo y'umunani ukwezi kwa kane umwaka uheze wa 2025 nibwo vyamenyekanye neza ko sentare yubarizwa ibwirizwa shingiro yanka Agathon na bagenzi yo kwitoza abandi bo mu runani irabareka. Ico gihe sentare yubarizwa ibwirizwa shingiro yaciye urubanza rw'urunani Burundi bwa bose rwaritwariye ingingo ya Seniyansi ntonde zayo mu matora y'abashinga amateka mu mwaka wa 2025. Muti ico gihe vyagenze gute? Aho niho seni rero yagirije izo ntonde ko zirika abashinga amateka b'umugambwe CNL. Twibutsa ko Agathon yazwe ku mugambwe CNL ugashikirizwa Nestor Girkwishaka. Prosper ntaho rwamiye atwara seni yaranatomboye rwose ko wa mbere yarateye ikibazo yari Agathon. Sentare yubarizwa ibwirizwa shingiro yashinze ko urunani Burundi bwa bose rushobora kubandanya kwitoza ariko rubanje guhindura intonde zarwo rugakura ko abanywanyi ba CNL. Sentare yashinze ko izo ntonde zoba zahinduye mu minsi 3 ico gihe. Ico gihe Sentare ntigeze isigura ingingo yayo canke ngo yerekane itegeko ryatumye Agathon na bagenzi be badashobora kuja ku rutonde rw'urunani Burundi bwa bose. Mu runani Burundi bwa bose ntaco bigeze batangaza kuri iyo ngingo. Iyo ngiyo mu sesanguzi mu vya politike yabonetse nk'ingingo yari ku murongo w'ibintu vyinshi vyakozwe kuva mu mwaka wa 2023 kugira ngo Agathon ntazashobore kwitoza. Hari inkuru yigeze kuja ahabona yerekana ko ivyo ari vyo bisa nibigiye gushika mu gace twise umutego ukomeye ku runani Burundi bwa bose. Abatarabonye ico babivuze ko bonyarukira kuri ishene bakabiraba cyane bigaruka ku matora y'umwaka uheze ndetse n'ingene Agathon yankiwe kwitoza. Ikibazo cyari gisigaye kumenya nuko Agathon na bagenzi be bazobananya gushigikira urwo runani hamwe abarutwara bohitamo kwisunga ingingo ya Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Reka ivyo umutego ukomeye cyane ku runani Burundi bwa bose wo gukuramwa Agathon mu bazo kwitoza muri uyu mugambwe muri runani navyo turaza kubigaruka ko muri ino nkuru. Umumenyesha makuru wa Yaga rero yabajije Ndayishimiye ko demokrasi yagwaniye yoba ariyo Rwasa, Leonard Nyangoma ndetse na Leonidas Atungimana bagwaniye. Inyishu Ndayishimiye yatanze ziratangaje ariko zikaza gushimangira akari ku mutima wiwe. Aho kwishura ku vyo yabajijwe ahubwo yaciye yibaza ikindi kibazo batamubajije, acatangura kwiyamiriza imigambwe myinshi. Ndayishimiye ati jewe mbona ningoga ko mugambwe CNL wamuteye ubwoba bimwe bidasanzwe.
Ndayishimiye yavuze ko mu bitabo vya demokrasi vyose amaze gusoma ataharigera abona ko demokrasi irangwa n'imigambwe myinshi. Aha Abarundi baciye batahura ko mu yandi majambo Ndayishimiye ariko avuga ko Rwasa yokura mu mutwe ivyo gushinga umugambwe. Ubutumwa bwahawe Rwasa nuko yo kwinjira muri CNDD-FDD akaba umugumyabanga. Ngiyo niyo demokrasi Ndayishimiye avuga ko Paripehutu, FNL na FDD bagwaniye. Ndayishimiye yarabandanije asigura ko nawe yemera akemanga ko mu ntango muhari Paripehutu, FNL na CNDD-FDD bahagurutse bakinjira ishamba kugira abacine bw'ubutegetsi bw'umugambwe UPRONA, atashaka ko ubutegetsi busangirwa n'abarundi bose kandi butashaka ko abarundi bihitiramwo ubarongora. Ndayishimiye yavuze ko demokrasi Leonidas Nyangoma na Rwasa barwanira yabonetse agaca bahimiriza ko ushaka kurya ku vyamwa vyo demokrasi yo kwinjira muri CNDD-FDD. Tinagira mbe ndaburira abategetsi ba CNDD-FDD ngo ko bakutokwibagira ko intumbero nk'izi ari z'ubutegetsi bwa UPRONA bwari bufise igihe kigeze ubutegetsi bwahomvaguritse busigara ari gikarato. Michel Micombero ntiyatahona ingene abarundi bamaze kuronka intayo kwikukira, ariko hakaba hari abashaka kwinovora ku bwigenge bw'u Burundi mu buryo buhushanye nuko we yabibona. Bagaza nawe kwaruko naho yari karubaka vyiza mu gisata cy'ubutunzi ntiyatahura na gato uwo wundi mwidegemvyo abantu bashaka kuko we yabona ko ataco yabimye. Buyoya wese kwaruko nyene uretse aho yasumbirije birazi kwiyoberanya mu kuva ku butegetsi akabikurana igisa n'umutima mwiza kandi vyarafashije igihugu naho hari aho bitaramye ariko vyahumuye abarundi. Benshi bati iyi ngwara yo kudatahura amaborogo y'abarundi niyo yanafashe kandi Nkuru Nziza bukwi na bukwi mu mwaka wa 2015. Nkuru Nziza ntiyatahura igituma abarundi bamusaba gukinjura we akabibona nk'ishari yamara cari ikibazo c'amategeko. Akarenganyo yagiye kugwanya mu myaka 10 mw'ishamba niko nawe yagarutse gukorera abarundi mu mwaka wa 2015. Ngwibi rero Ndayishimiye aravumereye ijambo rigayitse ko umugambwe wa Rwasa ari CNDD-FDD atahandi yemerewe. Bamwe bati ese none Burundi buzokira ryari? Ibi bintu bwo tuzobivamwo amahoro. Ndayishimiye mu majambo yiwe bwite yagirije Rwasa Nyangoma na Leonidas Atungimana ko aho demokrasi iboneke mu mwaka wa 2005 bo baciye batangura kugirinda ndende, kikaba arico gitumye iki gihe bakumiriwe muri politike. Ariko Ndayishimiye ibi yabivuza bizi ko ari karabesha cyane kuko agatorwa Rwasa birazwi ko ku migabane yose igize isi ko CNDD-FDD mubona nk'umwansi nomero ya mbere ashobora kubatwara ubutegetsi ari hamwe bosamara gato. Ndayishimiye ibi yabiboneye mu matora y'umwaka wa 2020 aho bivugwa cyane ko Ndayishimiye yoba yari yatsinzwe na Rwasa ariko CNDD-FDD gakoresha igikenye mu kwihagira intsinzi ya CNL ya Rwasa. Igituma ibituto biharira nuko mu mwaka wa 2023 ipereza rya gisirikare GD ryahaye raporo President Ndayishimiye imuburira ko kwigendereza bakoze mu gihugu cyose abarundi biteguriye guhindura ubutegetsi. Iperereza rya gisirikare ryabwiye Ndayishimiye ko ryagendereje no kubagumya banga hamwe n'imbonera kure rigundura ko agasenga k'abanywanyi ba CNDD-FDD bamaze gushishwa n'intwaro ya CNDD-FDD bakaba biteguriye kwifatanya n'ubuhojojo bw'abatere kwa CNDD-FDD kugira ngo bahunde amajwi umugambwe CNL wa Gatogwasa mu matora yarategekanijwe mu mwaka wa 2025 y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenama ba komine ndetse n'abakuru b'imitumba. Ibiro vy'iperereza rya gisirikare GD vyaburiye Ndayishimiye ko kubiharuro begeranije ahirahiye akajana na Gatogwasa mu matora azobura n'ukuntu amwiba kuko atasaganirizo azoba afise. Aha rero niho Ndayishimiye aciye coba acatangura gukoresha ba Nsumirinda nka Martin Teretse yari umushikiranganje intwaro yo hagati bakarwasa umugambwe wiwe izuba riva bahugabira umusoromyi w'inanka Nestor Girukwishaka, gutyo Ndayishimiye abona gusubira gutora gatiro. Ariko kubera Ndayishimiye yagumye akebwa ku makuru ateye ubwoba yahawe n'iperereza rya gisirikare acashira imbonera kure zirereka ko umugumya banga yateye igikumu ku nkona abandi zikabatorera ivyo zifuza. Ubwo nibwo bwoba rero bwaraye buvugishije Ndayishimiye agahamagarira Rwasa kwinjira muri CNDD-FDD. Nico gituma umumenyesha makuru akibaza Ndayishimiye ko demokrasi yagwaniye ariyo Rwasa yagwaniye yaciye atarukira kuvyo batamubajije atangura gusigura ububi bw'imigambwe myinshi, ariko ntaho yataye ngo abarundi baratawe icari caravuga.
ndakeka ko niyo bishitse Ndayishimiye akarazirana Rwasa afise umugambwe wiwe se witwa CNL burinda buca adasubire gutora itiro kuko ngo nta mutinya ngo asigaze. Ariko burya abanyepolitike bo muri Afrika bamwe bati ngo hari byinshi badashiramwo ibiharuro vyinshi. Ngaha mu Burundi dufise umuco wo gukunda igihugu, hajya Ndayishimiye abatahura ko umwasi wiwe atari Rwasa ahubwo umwasi wiwe ari abarundi batakimwiyumvamwo. Ndadaye ngo yigeze kuvuga ko nta uzibira imivo. Ndayishimiye ngo ivyafunafuna vyose bizomutekurukana na CNDD-FDD yiwe, hagiye baza kacungiye ngo siho imivi izomenera mugani w'umwisi Ndadaye. Ngo CNDD-FDD izova ku butegetsi kuko ngo nishigikiwe n'abarundi kandi abicuza bazicuza kuko bazohatakariza vyinshi ku buryo batangura kwitonganya ngo iyo tumenya ni igihe cy'umwanya gusa. Ikintu CNDD-FDD ngisigaranye ni nko gusa zo gukanga abantu, ariko izozo na upona ngo yarazifanye mu bubiko nk'uko abo dukesha aya makuru bo babivuga. Aha rero ni naho Ndayishimiye yaciye avuga ko yahanuriye ugaruka kwiyakazi mu vyo kujisha ibizirika akagiriza abaganga ko baje hanze ko ari abasuma. Mu kiganiro mukuru w'igihugu Ndayishimiye yagiranye n'umumenyesha makuru wa Yaga yahavuga ibitari bike bitangaje mu kwishura ibibazo yahaswe. Iki gice rekana ko tugaruke ku nshama kibazo yabajijwe mu gisata cy'ubutunzi hamwe n'inyishu yabitangiye igituma igisata cy'ubutunzi benshi kandi bakabona ko ari naco gisata kiba gifashe mu mugongo abanyepolitike benshi iyo hageze amatora cane ababa bari mu mabanga. Ati ku igenekerezo ya 18 ruhesha umwaka wa 2020 utanguye kurongora igihugu nibiye ibintu bibiri umaze gutorera umuti. Ndayishimiye ati ivyo natoreye umuti tubisanga mu civugo turi kumwe twese birashoboka, ubu umunwa wose urafise ico ufungura, umufuko wose urafise amahera. Uti naciye negeranye urwaruka turatorera umuti ikibazo c'ubushomeri. Vyari biteye ubwoba. Nashize ku butegetsi ubushomeri n'inzara birembeje abantu. Narubatse ibirimba vy'umukuru w'igihugu nongera kandi ndubaka n'ikibuga c'umupira w'amaguru Stade Intwari. Benshi mu rwaruka bafise indoto yo kwigira hanze. Ese uyibaza ko ari ukubera iki? Uti burya n'abazungu barapagasa. Bajya n'abadafise impano yo kurima no korora. Jewe ntibintera ubwoba abantu bariko baraja hanze. Nk'abaganga n'abasuma, igihugu giheza kubaha ubumenyi bagaca bagenda iyo babahemba menshi kandi uburyo igihugu cabatangiye bataburishe. Uti bajya bafise umutima wo kudakunda igihugu niho kwima uwaguhaye. Muti none hari amahirwe ugwaruka rworonka ngaha mu Burundi yotuma rutagenda. Perezida ati wavuga ngo aha mu Burundi wabuze ico ukora. Jewe nateye igipimo c'amakawa niga mu mwaka wa 5. Jewe niga mu mashuri mato naravyuka saa 9 y'ijoro nkaje gukoba amakamba kugira ngo njishe ibiziriko nzoshobora kugira nkuremwe amahera. Maze gukora muri leta naciye ndimibizi n'unorora n'inkwavu ubu nivyo bintunze n'umuryango wanje. Perezida ati none ga perezida twese tubaborozi. Uti oya ushobora gusanga nk'ingabirano yawe ihagaze ku kwegeranya mase uzohabarimye. Imiti ifumbire n'ibitoro ntibiboneka kubera ikena ry'amahera mva makungu. Inyishirama igeze hega perezida. Utamahera agaciro ava mu bikorwa vy'abene gihugu. Umunsi abantu bazokwibaza bati mbega iyi miti ibitoro n'ifumbire tubona biboneka vyo biva hehe, ngo boca batahura ko bisaba ko twiga ingene twongereza ibisanzwe biboneka. Perezida ati wigeze kubwira urwaruka ati iyo bitaba ibi bintu vya politike banzanyemwe vyo kurongora igihugu je mba ngeze kure. Ese ninde yakuzanye mu vyo kurongora igihugu utabishakaga perezida? Ndayishimiye ati none nije nizanye babigusavye ukanka uhemukiye igihugu. Uti nje narigeze no gushaka guheba igisirikare kubera umushara muto, ariko nca niyumvira nti mbega nabandi boca bagira nkanje umutekano w'igihugu vyoca bigenda gute? Nca ndikubita gashi ndagumayo atanurinze kumpanura. Benshi rero baravye kuri ibibazo vyabajijwe umukuru w'igihugu nyene cyubaro Varisito Ndayishimiye bakanabihuza n'ubuzima benshi mu bene igihugu bariko barahura nabwo muri iyi minsi komeye gutya, niho benshi batahurira ko ngo agatorwa asa rwose ashobora kuzotera uw'inyuma umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu matora y'umwaka uza baramutse bamwemereye kwitoza. Ikibazo gihari niki? SSN izomwemerera kwitoza? Nkuko anatanguye mbivuga kuri wa mutego seni yateze urunani Burundi bwa bose, reka tubigarukeko.
naho ingingo zafatiwe urunani Burundi bwa bose zitahuye n'amategeko hano hacaduka ikibazo gikomeye. Urunani rwarunguruje muri sentare yubarizwa ibwirizwa shingiro. Iyo sentare nyene nayo yari izwi kwidakurikiza amategeko, ikimanza za politike nk'uko iba yabitegetswe n'abatwara igihugu. Mu gihe intumbero nyamukuru yari yo kubuza Honorable Agathon Rwasa na bagenzi be kwitoza kubera CNDD-FDD batinya ngo birargoye rwose kwitega ko Valentin Bagorikunda arongoye sentare ari we yokubahuka kuvuguruza seni. Kubera abunguruje ari benshi sentare ngizokwikura yemere bamwe hanyuma igumize ikumirwa rya Agathon Rwasa nk'uko vyanagenze. Hano rero bamwe bati biroroshe ko bamwe bashobora kugira bati reka dukure ko aba CNL ntiduhombe vyose ahubwo turondere ababasubirira. Abandi bati ko vyagenze gutya mu mwaka uheze seni bikayerera ikaburabuza Agathon Rwasa ndetse ntanemererwe gutora bamwe mu bamuyoboka bose abenshi muri bo bagafatwa bagapfungwa. Ese muri uyu mwaka hoho seni izokwitwaza iki mu kwagiriza Agathon Rwasa ko atashobora kwitoza mu mategeko? Abandi bati buriya hari amategeko yagiye arapfundikanywa azotuma Agathon Rwasa n'ubundi atemererwa kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Natwe tukababaza bati ese murabona umwaka matora y'umwaka uza azorera Agathon Rwasa canke naho azobandanya aburabuzwe? Gira ico ushikirije muri komanteri. Amakuru yacu reka tuyabandanirize ku mabakomeye mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania. Mu mpera z'indwi iheze impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zaraye mu ruhagarara rudasanzwe rw'ubwoba. Hadutse akajagari hagati y'igipolisi gifashijwe n'abazamu b'abasivile ku ruhande rumwe n'impunzi z'abarundi ku rundi ruhande. Izo mpunzi zagerageje kuja mu bice vyasituwe kurondera inkwi zo guteka hamwe n'amazi. Igipolisi carakoresheje ivyuka bikoroza amosozi kugira bababuze. Havuga ko hakomeretse benshi. Vyose vyatanguye kuwa gatanu uheze aho amazi meza yahora atangwa biciye ku irobine rimwe yari iri mu kigo c'ukurindiramwo Centre de Transit yacika. Iyo robine yayitunze abantu barenga 30,000 bahegeranirijwe inyuma y'aho amazu yabo asamburiwe. Ku munsi w'Imana impunzi ziratsinze ubwoba zirarengana imbibe zishika mu mazone yamaze gusiturwa nk'indwi 11 na 14 canke ku nzuzi zo mu micungaro zija kuvoma amazi nubwo ari mabi kuko atayandi mahitamwo niko bavuga. Abandi nabo bararonse akaryo ko kwegeranya inkwi mu bisigarira vy'ikambi. Abapolisi ngo baragerageje kubabuza ariko birabananira. Baciye bitabaza urwaruka rw'abasivile bacungera umutekano. Mu guhangana nabo ubwenge n'inguvu nivyo bisa n'ibisigaye vyonyene vyo kuzifasha kubaho. Utabantu bashika kuri 200 barakomeretse, muri bo 5 bararemvye bariko bavurirwa mu bitaro vya Médecins Sans Frontières nk'uko amakuru abivuga. Abandi benshi barahagaritswe barapfungirwa ahantu hatazwi. Ivyo bikaba vyateye ubwoba imiryango yabo. Ku mpunzi bo kuyakira bisa nuko ari cyo cyonyene gisigaye. Uti ntandi mahitamwo dusigaranye atari ukuyakira canke gukora ivyoshobora no kudushira mu ngorane. Naho vyoba ari ukugira turonke uko tubaho kuko twaratawe. Nikizo mpunzi zimenyesha. Nkuko bishikirizwa n'ababibonye ico kigo c'ukurindiriramwo categerezwa kwakira abantu batarenza 3,000 ariko ubu kirimwo impunzi zose zitagiraho ziba zingana hafi inshuro 10 n'ubushobozi bwaco. Uti uko tubayeho birateye agahinda, nta mazi meza, nta matera, nta vyo kwifuka mu gihe c'imvura, nta n'ibipfungurwa. Nikizo mpunzi zishikirizanya umubabaro. Mu ndwi iheze ubuyobozi bw'iyo kambi bwarashize ahabona urutonde rw'abantu barenga gato 13,500 bazohabwa imfashanyo y'ibipfungurwa mu gihe bari mu ikambi barenga 45,000. Abazoronswa imfashanyo n'abari ku rutonde rw'abategerezwa gutahukanwa. Gushaka guhabwa imfungurwa yandikishe vyihuta niko mukuru yo kambi yavuganya gahemo akabaserukira kandi n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania bujejwe impunzi. Kubwisoko ryacu abantu ibihumbi n'ibihumbi amazu yabo yasambuye bahisemwe kuja muri Centre de Transit ariko baranse kwiyandikisha ku ntonde zo gutahuka. Bamwe bati nibakora ico bashaka cyose, twabonye vyinshi kandi twakorewe vyinshi, tuzogwana gushika uwanyuma azoba gihema, niko umwe muri bo yavuze. Hagati aho kandi umugwi w'impunzi zigera hafi ku gihumbi ugikeneye gukingirwa wimuriwe Nyarugusu. Iyindi kambi nayo iri mu gusamburwa kugira ngo uzoharindirire gutahukanwa mu kwezi kwa Mukakara igihe ntarengwa cyo kugara ayo makambi.
uti harimwo abageze mu zabukuru, abafise ubumuga, abarindiriye kwakirwa mu bindi bihugu hamwe n'abashoboye gutanga igiturire c'amafaranga niko iryo soko rivuga. Nyarugusu nayo kandi iyi kambi bariko barahungiramwo bikaba bivugwa ko irimwo irasamburwa muri iyi minsi. Ivyabaye induta bizodushika ko natwe aha naho igice kinini c'ikambi carasambuwe. Impunzi zibaye mu bisigarira vy'amazu canke muri centre de transit yuzuye cane, abandi bakaba bahawe indaro ku banyekongo, niko imwe mu mpunzi ivuga. HCR ntaco ishoboye canke ibifisemwo uruhara, nico kibazo abahinga benshi bibaza. Ishirahamwe Vikari riragiriza ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ko bari fise uruhara muri ibi bikorwa bihonyanga uburenganzira bw'impunzi. HCR ikwiye gukingira impunzi no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga ubutabazi. Uti none bishoboka gute kija mu gacerere imbere y'ibi vyose? Niko Leopard Sharangabo umukuru w'iryo shirahamwe yabajije. Yongera kati ntivyumvikana kandi ntivyemewe, izo bibazwa imbere y'inzego zibijejwe kuko yananiwe canke ibifisemwo uruhara. Ku ruhande rw'u Burundi kandi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Pierre Nkurikiye yavuze ko abatahuka ari benshi cane. Uti twari twategekanije kwakira abantu 3000 mu ndwi, ariko twakiriye gushika ku 9,000, naho tubakira ubushobozi bwacu burarengerwa. Turiko turagaragaza kubasubiza mu miryango yabo, niko yavuze mu kiganiro cabereye mu Kayanza ku igenekerezo ya 27 Ntwarante. Yavuze ko abarundi barenga 60,000 bamaze gutahuka kuva umwaka utanguye, ariko aremera ko gutahukana barenga 145 mu mezi abiri kikiri ikibazo gikomeye. Naho vyari bitegekanijwe ko ikambi zanduta na Nyarugusu zizokugagwa mu mpera za Ntwarante na Ruheshi uyu mwaka w'2026, hongewe kandi ukwezi zizoguma zugure kugira ngo batunganye neza ugutahuka. Ariko ku mpunzi ico gihe congerwa ngo kirongereza gusa amaganya n'ubuzima bubi zisanzwe zibayemwo. Tanzania ikaba igifise impunzi z'abarundi zirenga 100,000, nyinshi muri zo zikaba zahunze inyuma y'ingorane zo mu mwaka wa 2015 zijanye no kwitoza kwa gatatu kwa Pierre Nkurunziza. Ngo bukazuza kazo ntikamenyekana hagati yo gutahukanwa ku nguvu ubwoba n'ubuzima birushiriza kuba bibi. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezagire, amakuru yacu yo arabandanya.